Ndakuramukije cyane wari kurakurikirana GITEGA-Ent TV nitwa Lilia Kezimana nijugiye kubana nanje muri iki kiganiro ukaba utaragira suivre kuri page yacu ya Facebook yikore ugena like uguzura ibiganiro za turacisha kuri GITEGA-Ent TV no kuri YouTube turahari GITEGA-Ent TV genda ugire subscribe reka renda gushimire ko nahisemwo uko uri kurakurikirana GITEGA-Ent TV kuri no mwanya nkuko nabikubwiye ubwa mbere nitwa Lilia Kezimana muri iki kiganiro sinza kuba ndi jenyene nkuko mubibona ndi kumwe n'umuntu ngaha ndamwakira idondore atwibwira uwariyo ndakuramukije cyane na Jenny sawa gose ndabaramukije ndagwaye nikaze kuri GITEGA-Ent TV. Merci beaucoup. Turi kumwe nande kubatakuzi Ni Benomy the King muri mvyino ngaha Gitega. Muri mvyo ngaha Gitega. Iki kuranga nk'umuririmvyi niki? Nibaza ko abantu babanze kugira nico kintu ca mbere kuko kunziho ndaza abantu bakurikirana mbe ni GITEGA-Ent TV. Yego. Ndazi kunziho bo abanzi. Benomy watubwiye kuri umuririmvyi watangwe kuririmba ryari ndetse wamenye ryari kufise talent kuririmba. Talent yo nayimenye kera kuko ni keshi nagiye nkurira muri eglise ndirimba tunyene hama haragereye nyene mvuga ati before yuko ninjira studio hama nkagira ico mpereje bafana nuko 2020 niho namenye niho ninjira studio bwa mbere. Wavuze ko watanguriye kumenya kuririmba ko watanguriye muri eglise uririmba gospel cyangwa uririmba izi ndirimbo zisanzwe seki ndirimba secular music. Wewe wamenye ko uzi kuririmba uri mu rusengero ni ryari rero watangwa kwandika indirimbo yawe ya mbere ndetse ni ryari wagiye muri studio gusohora indirimbo yawe ya mbere? Indirimbo ya mbere natanguye kuyandika 2020 nyene hama canongera ndayisohora 2020. Inchura ya mbere winjira muri studio byari bimeze gute? Sinkubesha biba bigoye kuko benshi baba bariko baraguca intege benshi baba batakwemera benshi baba bakubwira ati ibi na biriya abantu banze ukore ubanze wicome ubanze ugira iki uzanga rero nivyo biriko biragufasha ngo kugira ngo uririmbe neza ariko jewe nyene vyarakunze tu ndagenda atana kimena nyonyene nk'abana nyene kuri eglise ndakora indirimbo ndaheza. Ko watanguriye muri eglise vyangeze gute urahindukira uja mu ndirimbo izi zisanzwe zitwita ko ari zabisi z'abasani basanzwe? Sindava no muri eglise ariko ndacyasenga tunyene. Kubera iki naho ntaririmbye gospel kandi sanzwe uri umusenzi kandi no kumenya kuririmba wabimenye mu rusengero? Mudu hariyo mudu bumva ati burya mu bisanzwe ufise mudu ya gospel umengo ntivyonjohera gose ciba ngombwa rero yuko mpindura nkarimba sekira. Muri studio watubwiye ukuntu byari bimeze ku ncuro ya mbere ni ikihe kintu cakugoye uriko urarecording indirimbo yawe ya mbere? Ryari ijwi kuko indirimbo izinye za sekira cyo kimwe na gospel usanga uvuga ati indirimbo ijwi rinaka ariko ugasanga muri sekira amajwi yose urayikorera ukibekingira vyose ni ico cangoye hanini. Nta kindi cakugoye muri studio? Nko kwandika mu producer ntiyagukose ku makosa amwe wagiye urakora? Arashobora gukosora kana akumva kuno kogenda kubera ko nawe abasanzwe ayimetriza. Indirimbo yawe ya mbere watanguriye ko yitwa gute? Yitwa Mine. Wanje. Mine washatse guha message yihe aba bari ko barumva iyo ndirimbo yawe? Nashatse gutanga message ku bantu bari mu rukundo. Abantu bari mu rukundo ndazi ko bitagwa nabi na wewe ndayigutuye. Inspiration y'indirimbo Mine yavuye kuki? Nibazi ko yavuye kuri adolescent. Yavuye kuri adolescent. Nibaza ko ari amna kanyene adolescent umuntu nk'ibyo ntavyita urukundo kweli. Nico vyavuye ko turarimba Mine. Ndaririmba Mine kubana insanzwe nyene tunyene numva no kwandika indirimbo nkakora tunyene nuko byagenze. Iyo yari indirimbo ya mbere. Indirimbo ya kabiri nayo? Indirimbo yanje ya kabiri yitwa King. Iyo nayanditse nyene kubivanye ndiki nta nayuriye sivyo urukundo sivyo kwiyemera sivyo digiste n'indirimbo nyene ye wanje nyene tu dufate nyene nko kwiyemera nka jewe nyene Benomy King. Kugeza ubu ufite indirimbo zingahe? 3. Indirimbo 3 ama audio canke video bimeze gute? Zose n'ama video
na audio byose biri kumwe. muri kariyo yawe cyangwa muri uru rugendo rwo kuko uracari mu baririmbyi bagiye bacirondeza bagishaka kumenyekana bagishaka kwereka abantu ico bafise muri uru rugendo rwani iki hanini kikugora cyane? Ikintu hanini kingora uburyo support yari ibintu vyinshi usanga biriko biragorana ko nk'iwanyu nko muhira iyo bakubona ugiye mu bintu nk'ivyo uravuga ati umwana wacu kweri ashigiye mu ngeso mbi karabaye, usanga ari nivyo biriko birakugora, ariko ivyo byo kukubona uko bitangura gukora tu nyene ikiganiro canke nk'indirimbo ya mbere nico rero ko hari ibintu usanga uziramira gufata riski ugataha ijoro ibintu vyinshi nyene. Mbeho umuririmbyi watubwiye ko watanguriye mu rusengero, tubaza ko n'abavyeyi baba bari bakijijwe. Umunsi wa mbere bumva ko wagiye mu bintu vy'imiziki babifashe gute? By the way nyene babifashe nabi kubera ko nta kuntu umuvyeyi yarakoze muri eglise agaca kumva muri mu yindi music avuga ati wa mwana wanje yafashe ingeso mbi kweri. Nico rero bivako. Abavyeyi bawe rero ntibagusapotinga mu bintu bijanye no kuririmba? By the way uko nagiye ndakora niko bagiye barabikunda tu. Wewe baza ko ari kubera iki abavyeyi kenshi iyo bumvise ko umwana wawe yagiye kuririmba ibi vy'imiziki, baza ko ari kubera iki kenshi batigera bavyemera ndetse babifata nabi? Barabira kubadutanguriye bitakunze yuko banabandanya music, bagaca baraba ingeso mbi bagiyemwo, baca bavuga ati rero ane ingeso mbi ivyo yagize ni ibi nyene, ane nawe nyene azoca dupfira nabi. Niyo ngorane rero haba kenshi. Baza ko abaririmbyi batangura aribo berekanye ingeso mbi ndetse bituma kenshi bugare n'imiryango ku bandi bana bashaka kuririmba ndetse banakunda no kuririmba. Abo nyene kweri nibo batwiciye. Uriko araba kuno mwanya indirimbo zawe nko wavuze ufite indirimbo 3 zose ziri kuri YouTube. Yego. Indirimbo za 3 kuno mwanya ubona abantu bazakiriye gute? Abantu bazakiriye neza kuko nawe babwiye yuko kugira ngo ngaho Gitega ubona afise ni views 1k nibaza ko ari ikintu gikomeye gose ko nka twebwe tugitangura 2020 bana twarabira ku bandi nawe kugira bashikane 1k byaragorana, twavuga ati twonga tuzoduza 5 views ariko tuyimana yaragira abana natwe ubu nyene ni sawa nyene indirimbo bazakira neza ibirori nka jamwo iki Mawe bibaza ko ari kubera iki abaririmbyi bangahe Gitega muri barya nyene bari top kuri no mwanya mu gihugu tutariko turababona ari benshi, uko Gitega dufise Double J na Love Music nibo bari top nyene bariko babikora neza, ni kubera iki abaririmbyi b'Abanyagitega tutari benshi muri barya bariko babikora neza kuri no mwanya? Jewe sinzi kurya umunwa kweri, sinzi kurya umunwa. Abapeti benshi bo ngaho Gitega baririmba bafise ingeso mbi nyinshi usanga bibitiye kariyeri yabo. Niyo ngorane rero ihari, niyo ngorane ihari kweri je ndabipfutse. Abaririmbyi b'Igitega mutangura kuboreka ubustar mutarana buro. By the way benshi nyene baravyigira ibintu vy'ubustar ariko tunyene bizabiraza ko nk'ubu ubone iyo wigize umustar nawe uzigata ndimbo mufise canke nubwo ofisi yemwe niyaza atariyo cituma uca uvyimba gose. Abandi basanga bagiye mu vy'abakobwa ndi yasaga bagiye mu biyahura mutwe ibintu vyinshi nyene bipfuye nabi, niyo mpamvu usanga kariyeri yabo yapfuye. Ariko Igitega turafise abaririmbyi benshi kandi bafise amatalent, ikindi naco nubani baza ko gituma mutariko muraboneka cyane, ntimuriko murakora cyane muri no misi, nta bikorwa tuko turabona vyinshi. Nibaza yuko abakora bo bariko barakora na semaine prochaine naso indirimbo nshasha Abanyagitega. Nibaze ko Abanyagitega ahubwo ariko barakora ahubwo babuze support ko sinumva indirimbo ziko zirasohoka mino misi kuno abantu bateko bazikunda kandi ari nyinshi. Ariko namwe mukeneye gukora cyane kuko support ndibaza murazironka, gusa namwe murafise ingorane yuko muta-promoting ibintu byanyu muriko murakora. Support kiri mu bintu kigoye gose ngaho Gitega. Mutabitwaye muteko murakora cyane mu bazo ba supporting gute. Rega ingorane ni micoro kandi gucora ico ni ikintu jumvikana. Ko usanga ufise emission mu kiganiro ku radio bagusavye prix de 30,000 prix de 40,000 nika cyanga humva wocu ukora gute je ukazumva usabye kiganiro umuntu akubwira ati duhuriye mu kabari, none ivyo ni ibintu vyo kuganira mu kabari je mukwiye guhura nyimba gucorera
jewe uwo promoter nawo mvuze ariko iyo biri hose barahari support rero ntibariko barayibaha ntayihari TV online ntazihari ko twe twitangura hariyo ntuze nyinshi bitera imbere Light City Burundi hariho atera hariho Break Gang TV izo zose nta nimwe mbona nta nimwe hari mwino minsi nawe baza kari kubera iki izo TV tutakizibona ni vya bindi nyene apiti bino Gitega ucusanga bagiye mu ngeso mbi wowe wamaze kubona umustar je maze gukoresha ibiganiro abasani bangaye bo ngaye Gitega tunyendije ubundi umustar reka nangure kuza ndasaba amahera numva abandi basaba usanga rero muri mvyo ngaye Gitega nawe ari isonzeye je sinjye umunwa usanga ari isonzeye niyo ngwani haba rero reka tuvuge ko indirimbo yawe ya nyuma uheruka gusohora indirimbo yawe ya nyuma uheruka gusohora niyi yitwa Energy kubera iki Energy kubera ko nayiko mvuga ibintu bijanye n'urukundo nyene ruri mu energy tunye n'urukundo rusosa nyene niba ducubitahura nkawe ndakubona ni igiki cyakonspire indirimbo yawe kwitwa Energy ikintu cyanyinspire nuko ariyo abagenzi basi nubwo uja mu bintu vy'inkundo ariko ubona ufise abagenzi canke uvyumva ko n'udafise inka arabona yitaha abati vraiment ibintu ndakwiye ukaririmba kugira bazoze barakifashisha nubwo bari kumwe n'umukunzi wiwe tubonye n'ivyo nyene indirimbo yawe ko hari witeze ko abantu bayakira nuko bayakiriye nta vyama biza nyene ko umuntu avyiteze ariko ko biri kose vyagenze neza abantu barayakiriye feedback z'abantu byari bimeze gute feedback z'abantu keshi haba hariho negative na positive hariyo avuga ati ibintu sivyo ibintu we sivyo wawe hariyo n'abandi bagutera intege abo rero abo bose utabafise muri music nta kintu ushobora gushikako kuko umuntu aguciye intege abakweretse aho ushobora gukosora guteye intege nawe uca wumva nyene ko anagukunda kuko iyo bibuze ibintu babiponda bibuze abantu babiponda ni hahandi hoje usanga nubwo bakora amakosa abantu baguma bafashe yuko ari vya bindi nyene niyo ngorane usaba iki abantu basanzwe bakunda music yawe ico nobasaba ca mbere na mbere coco nukugira kudufasha kudusupporting ko Igitega turakora cyane mu buryo ko Igitega hari abaririmvyi benshi cyane kandi bariko barakora kandi bafite na talent kandi bamaze kwitahura fise près de 3 artistes ngahe Igitega jewe nzi mvuga ati aba barimvyi kweri nabi wanje je ndabemera sana abo rero abone hamwe twoja hamwe nk'abaririmbyi nabo nyene bo ngahe Igitega twogice dushitseko gusa babanze bashiremo imiyaga aba boss bo ngahe Igitega ngo ntibatahura ikintu kijanye na music abasanzwe batari bakuze ndetse bakumenye ngahari ubwa mbere bari bakubonye ni igiki babwira higatuma bagenda kuri YouTube cyangwa ku zindi platforms sanzwe ushako ibikorwa vyawe ni igiki babwira bigatuma bumva ko bagenda kuraba ibikorwa vyawe icambere cyo no babwira nuko no gukunda ivyo wacu nukunda ivyo wacu indirimbo z'iwacu z'Abanyagitega bo nganyene kandi ziraryoshe vraiment ziraryoshe sukuyihayagiza ariko nibaze yuko kugira ngo bampinge baca baja kuze mbuga nyene bakaraba naho bacamenye ukuri rero kwa Benomy the King babwire imbuga bashobora kugukurikiranako mbuga zose YouTube Facebook TikTok Instagram Boomplay mbuga nyinshi zose wandikitse Benomy the King ukibona ibikorwa vyo wanje Benomy reka tugushimiye cyane rero ego namwe murakoze cyane wakoze kwitaba ubutumire bwacu namwe murakoze gose ndabashimiye reka nawe ndagushimire wari kuraraba GITEGA-Ent TV ya Lilia Kezimana umutumire yari Benomy King mugane kuri YouTube murabe indirimbo ziwe mugire like mugire subscribe mukurikirana ibintu asanzwe akora ndetse dukunda ivyiwacu dusupportinge abaririmbyi bacu bo mu ntara ya Gitega reka nawe ndagushimira ko wahisemo gufata umwanya wawe kuraraba GITEGA-Ent TV ngo nakubwiye ya Lilia Kezimana reka ndagushimiye cyane naho ubutaha bye bye